Harageze natwe ko tuba nk'abandi, harageze ko tubaka Uburundi, dusubire kugenzeranira kwaku, dusubire gusangiranira kwaku, oya nimuse tuvyumvishe na baba. Yes, turagize hambu barundi kazi bene gihugu ho muri turacababwira ko turi muri ya stade y'Igitega aho KMTV yahishikiye. Tubona abategesi batandukanye bamaze gushika mu vyicaro vy'iteka, tuko turabona abaririmbyi bishoboye bo ngaho Igitega bashoboye gutangura kuja kuri stage kuririmba, aho tubonye umwe mu baririmbyi bo ngaho Igitega avuye kuri stage. Turagize hambu Ndabaramukiye cyane banyakubaho. Yes, muwa mwitwa bande? Banyita Pitch One. Bakwita Pitch One. Pitch One Rapper. Pitch One Rapper tukubonye uvuye kuri scene aho tubona abubahwa nk'icegera cy'umukuru w'igihugu hamwe na Premier Ministre yamaze kuyishikira, aho tubonye waje kugira ga freestyle. Tubona Premier Ministre arakomya amashi, ikizere kigaragaza yuko ino leta mvye ishigikiye ugwaruka cyane, aho umurapera ashobora kugira freestyle ataranamenyekana gose cyane ku rwego rw'igihugu, mugabo Premier Ministre agashobora gukoma amashi ndetse n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi cyiza. Mbega wowe ya freestyle washobora kuyidusubiriramwe yatumye bakoma amashi? Nta kibazo no isubiramo muca mufasha kwijya ndi. Yes, nta kibazo. Harageze natwe ko tuba nk'abandi, harageze ko tubaka Uburundi, dusubire kugenzeranira kwaku, dusubire gusangiranira kwaku, oya nimuse tuvyumvishe na baba. Badacana uwaka badasangira umubi, bamenye amahoro ko ari kimwe mu biduha ivyizigiro byo gushika ha. Ntidusubire kumva umuntu yishugu, ntidusubire kumva umuntu yankugu, kanatsimbi iyo bukamenya umwe bwariki, oya reka ngaruke mu vyabaye jobu, bana ndabasabye mu byumve neza ka, bana ndabasabye mu byumve neza ka. Merci beaucoup. Yap muri ivyo ngaho Gitega murumva iyo freestyle aje kugira ku buryo byagaragaye ko abubahwa bamaze gushika mu vyicaro vy'iteka. Icegera cy'umukuru w'igihugu ndibaza ni wamubonye aho ka performinga wamubonye icegera cy'umukuru w'igihugu. Mbega umuzi zine icegera cy'umukuru cyacu cy'u Burundi, icegera cya mbere, icegera cy'umukuru w'igihugu cyacu Joseph Butore. Ujya winzobe afite amafreshere. Tuba twabonye na Premier Ministre niyo yarari Gerazi Ndabira, ni Gerazi Ndabira yego ndamuzi cyane. Aho twabonye nawe yakomye amashi, weje kugira ako ga freestyle wiyumvise gute? Ukurabona nka Premier Ministre akomye amashi waje kugira freestyle atana instrumental yaririmo, wiyumvise gute? Ni ibintu byiza cyane byerekana yuko umuziki w'u Burundi nabone bawukunda, kuko abenshi bahora bavuga yuko guverinoma itadushigikiye, umaze kugira freestyle nabone bakemera. Ni ibintu byiza cyane, umuntu wese umartiste ari ngaha wese ategezwa kwishimira. Yes, reka tugushimire cyane. KMTV woyibwira iki yashoboye kuguhereza microphone yayo kugira ngo iguterane intege mu rugendo rumwe rwo kurapa? Ndayishimiye gose kuko aba artiste twebwe nkazwe bato akenshi ntibakunze kudutera intege ngo natwe dushike kure. Baraba babandi bamaze kugera nyene ku rundi rugero akaba ari bo bashigikira. Muga nka mwebwe muri ko muradufasha, respect sana, kandi ukora ikiza ukagisanga imbere, kandi nabajya bageze kuri urya rugero bose baciya. Iyo ushigikiye rero umuntu mutoyi bituma atazokwibagira mu gihe yakuze, kuko utamira ntatamura yatamitse hari shakara inzira ishika. Yes, turi muri rw'amahoro Flambeau de la Paix, aho KMTV cyangwa Kiyago Media TV bivana naho muba muherereye, aho ariko radukurikirana bari mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'abari mu ntara za ruguru, kuko turi Gitega n'abari hakurya y'amazi, aho abene gihugu baryohewe cyane ku buryo bose bigaragara ko bacanye amabuji. Mbega ry'amabuji kuri wakubwiye iki ko tazima ry'amabuji mwashizemo umuti? Ayo mabuji nibaza ko asigura umuco, twaje mu rumuri cyane kwa Flambeau de la Paix. Flambeau de la Paix nyene urumuri rw'amahoro. Turabashimiye cyane abanyagitega, abanyagihugu b'Igitega, turabashimiye cyane ko namwana twakiriye nka KMTV. Hama KMTV irashanda kubwira yuko ishigikira abantu bose, yerekana cyane mu kwerekana ishusho nziza y'igihugu cyacu cy'u Burundi cyiza. Twerekana ibibera mu gihugu mu bene gihugu hirya no hino mu ntara zose turagendayo. KMTV ingendo zikorwa n'inzego z'igihugu cyacu cy'u Burundi, ibikorwa biriko birakorwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi, KMTV iguma yavyerekanye. Ivyo wowe uvyakiriye gute ko tubona hari bose bambazije mbega ko hari handi ma TV online aterekana ibikorwa vyiza by'igihugu cyacu cy'u Burundi, handi ma TV online yerekana ndetse amakomedi n'ibindi bintu bitwenza n'ibindi bintu usanga nyene umengo
sinzi ukuntu bagerageje kubimbaza nabuze uko ndabishura ariko inyishu nabahaye nababwiye ko KMTV Kiyago Media TV nuko ari Kiyago nyene tugira ibiyago twerekana ibintu byose mu butandukane bwacu tutibagiye n'ibikorwa vya leta biba biko biragaragara mu gice cy'u Burundi ibikorwa byiza cyane vya leta mvyeyi tutibagiye n'abene gihugu daga wowe wavyakiriye gute kubona nka TV online nk'iyaba yagendeye hano kandi bikagaragara ko twebwe twenyene turi ngaho ni vyiza cyane kuko ngo turi hamwe twese birashoboka nico kivugo cy'igihugu turi hamwe twese biragize iki birashoboka naho uta ciao turasubira mu ijoro muraduha ikindi kintu kiganiro cy'ubwisanzure tubandanye dukurikira ibirori aho Flambeau de la Paix turindira mu cicaro citeka mu kanya. Merci beaucoup ndabashimiye cyane kandi mubandanye objectif mwihaye n'abandi babarabira kakarorero murakoze cyane murakoze cyane turacari muri rwa rugendo rw'amahoro rwa rugendo rw'urumuri rw'amahoro evenement cyabandanya cyane big up ciao